bakunzi bacu bitege kuryoherwa cyane inje nzanye na bima amatwi y'urugwaruka rushasha yanje narakoze indirimbo hariya nshobora kuyiperforminga kuri uwo munsi Ingozi amakubijanye n'indirimbo yanje Lala no mumenyesha makuru twitije akantu kiwe gatwara 3 secondes ama ni Krisizi yagakoresheje ariko ntavyo nigeze menya mu nyuma rero najya makuru atangura muri irya ndirimbo yaciye agira copyright arashaka ko ndamuha $1,000 ariko $1,000 ku masegonda 3 ntayo noro ni experience niniya cyane ni novuga ko nitwari tugiye kubateramisha gusa twari tugiye no kwiga ibintu byinshi kubera yari inshuro yacu ya mbere dushitse hariya rero twaragerageje ko dushoboye turashimiye n'abatwitabiriye n'abaje kudushigikira nibaza ko imiryango yaruguruwe twagarutse mu gihugu hari benshi bari bazi ko tutazogaruka hano ariko twe twagarutse twaje gukora kandi kurusha kubera twabonye ko gukora cyane araho bishikana umuntu kandi nibaza yuko ari intambwe nini nyatwateye kubera yuko twahuye n'abantu bagiye batandukanye ariko ikintu gitandukanye nabo ngaha nuko abahariya iyo bakwishimiye barakwishimira yo nta muntu ashobora kuza muri concert yawe aje kwicara aje nta muntu yori amahera aje kwicara umuntu harisha amahera abaje kuryoherwana nawe abaje kugaragariza nyene kwa gushigikiye kandi agukunda. Hello bakunzi wa TV mumeze gutya mwerereye mumeze neza hama kuri mikoro kumwe nande kumwe na Tasha Oda behind the camera muri kumwe na Alfeji hama unundi munsi kandi twaje kwakira abaririmbyi bacu abaririmbyi b'u Burundi bavuye mu yandi mahanga kuduza idarapo ry'u Burundi rero welcome kugira mubone ibintu vyahabereye ibintu vyiza cyane turabaha ikaze. Yes, uno munsi udasanzwe uno munsi deruka turi ngaha duherekeza bano bene wacu ndavuga Billman Boy Kiriku Ati ari kumwe na Double J berekereje hanze y'igihugu ndavuga uburayi aho bakoze amasho atandukanye izina janye ni Star Boy the Ship novuga yuko imbere yuko tubandanya canke duha ibibazo abamenyesha makuru bari hano amato nsumira bari muri bamwe bakunda Miss Erika ndetse no bita Sam Overmix reka dufate umunota umwe kugira dukomeze kubibuka aho bagiye kuko natwe tuzohaja murakoze. Yes, ibibazo ni vyanyu abamenyesha makuru ndazi ko muri hano mufite ibibazo byinshi bitandukanye twabonye byinshi bitandukanye twabonye amasho atandukanye baragiye Suède baraja mu Faransa muri Belgique Allemagne ndetse n'amatosumira hari n'amasho menshi asigaye hariya anye boba basubirayo gukora bisigura yuko iyo umuntu akoze neza ibintu biragenda neza cyane turatangura n'ibibazo randi promoter ko tayari kabisa Dabo we wanna party Dabo we wanna party Kiri, we wanna party. Kiri, we wanna party. Asante sana igituma dutanguye uko no kwera ko abaririmbyi b'igihugu kandi bakaba barakoze bidasanzwe muri byo bihugu vya Buraya. Tumenyereye kubona abaririmbyi batandukanye bakora bidasanzwe hariya mu bihugu vya Buraya. Uyu munsi Billman Boy, Double J na Kiriku Ati barashitse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Ikintu ca mbere bahungu ba Billman Boy turabaha ikaze mu gihugu cyanyu ciza gitembamwo amata n'ubuki. Asante sana turabashimiye namwe mwakoze kuza kudutera iteka
mukadushigikira mukaza kutwakira muri benshi mukatwereka yuko ibyo twakoze mwabibonye ni iby'agaciro cyambere kandi tubanze tubashimire. Dabo turifuza kumenya byinshi bitandukanye kubijanye n'umuziki wa Bulayi Boy. Uyu munsi mwaje kuri ku ncuro yanyu igira kabiri, ku ncuro ya mbere byaraburijwemo ntimwashoboye gushika. Turifuza kumenya niki kibazo cabaye urugendo rwa Bulayi Boy ruhindurwe amatariki. Kibazo cyabaye wari umwanya muto twari dufise, indege yari kutugarukana yaradusize kubera uburuhe, kubera twava mu bisagara tuja mu bindi, rero bicaye ngombwa ko duhindura itariki yo kugaruka. Ariko nta kibazo na kimwe muri mwagize kiretse iyo tike gusa iyo ndege yabasize. Ikibazo nuko indege yadusize visa yaheze. Ego twarabonye ibitaramo byinshi bitandukanye mwagiye murakora muri bijya bihugu. Turifuza kumenya experience mwahakuye canke ugukomera mu kazi bivaye na performance mwagiye muragira muri bijya bihugu, ubwanyu mwayibonye gute nk'abasore ba Bulayi? Ni experience niniya cyane, novuga ko ntitwari tugiye kubateramisha gusa, twari tugiye no kwiga ibintu byinshi kubera yari inshuro yacu ya mbere dushitse hariya, rero twaragerageje uko dushoboye. Turashimiye n'abatwitabiriye n'abaje kudushigikira, nibaza ko imiryango yaruguruwe, twagarutse mu gihugu. Hari benshi bari bazi ko tutazogaruka hano, ariko twe twagarutse twaje gukora kandi kurusha, kubera twabonye ko gukora cyane araho bishikana umuntu. Akiri mu bitaramo mwakoze muri bihugu vya Bulayi, niki kintu mwabonye gitandukanye na performance wakoze muri za Primusique ndetse na performance umaze gukora mu bihugu bitandukanye ndetse vya hano iwacu, donc canke ni vya East Africa, kubera ko ibitaramo mwakoze mwabikoze Bulayi. Ndifuza kunya stage zaho wazibonye gute, wabonye abantu bakira gute umunyamuzika? Turifuza kumenya byinshi bivanye nuko nyine wabonye stage izari zimeze mu bihugu mwagiye murakoreramo. Byari bimeze neza muri rusangi, twebwe twize byinshi kandi nibaza yuko ari intambwe nini twateye, kubera yuko twahuye n'abantu bagiye batandukanye, ariko ikintu gitandukanye nabo ngaha nuko abahariya iyo bakwishimiye barakwishimira. Iyo nta muntu ashobora kuza muri concert yawe aje kwicara, nta muntu yori amahera aje kwicara. Umuntu yarisha amahera abaje kuryoherwana nawe, abaje kugaragariza nyene ko agushigikiye kandi agukunda. Abandi muraza kubaza ibibazo, ariko ikibazo canje ni iki, iyo uri kurakora ibikorwa ari gushobora kwibaza yuko ibikorwa byawe biba bifise imbibe. Uno munsi Kiriku akiri waragiye hanze y'igihugu, uraja muri Europe, urabona abafanzi batandukanye ndetse n'ibikorwa byawe ndetse uranabibasangiza. Ibikorwa byanyu ndavuga Double J na Kiriku mwese muri rusangi bavyakiriye gute? Abakunzi banyu hariya anye mwababonye gute muri rusangi? Video yaravyerekana, we na video waraba none. Video twarayaraba ariko arige tutabona yose. Ayo wabona gute? Ayo twabona nyene, harayo twabona tukabona ari meza. Hari n'abandi bavuze ko twagiye gukora anniversaire, yego, ariko muri rusangi ibintu byagenze neza, ni intambwe nini cyane. Kumva gusa ko ikidoma cyagiye gukora concert muri Belgique gange na kazungu ka Europe, nubwo hoza abantu babiri ntibibari ibintu bisanzwe, byari ibintu buri murundi wese yarakwiye kwishimira, kubera yuko uyu munsi yagiye Kiriku, ejo hazogenda uyundi. Niteka ku Burundi tugiye hariya ntitwagiye nka Kiriku na Double J, twagiye nk'u Burundi, hano hose twagenda twabereka yuko turabarundi. Byari ibintu buri murundi wese yarakwiye kwishimira. Yes, ikibazo ca mbere mfise, karibu sana kwanza mu Burundi, kubera ko maramaze ukwezi kurenga muri mu mahanga, nibaza ko ari iteka kuri mwebwe, mugabo muje hari ibindi bikorwa mufise ngaha mu Burundi. Mu gihe ari benshi bari barindiranye igishika, mwiteguye gute guperforminga itariki 31 mu ntara ya Ngozi? Ikibazo ca kabiri naco, hari ikibazo cabaye kuri Kiriku mu gihe wari uri hanze ku ndirimbo yawe Lala, mbega nikiye kibazo cagenze gute mu gihe abantu benshi babonye igenda n'umunsi yaheze indwi zirenga zibiri itari kuri rwa YouTube? Habaye ikihe kibazo, mbega uno munsi indirimbo yarabuze burundu canke izogaruka? Ibibazo bibiri, witegure gute igitaramo cyo mu ntara ya Ngozi, mbega nikiye kinaba abakunzi banyu bo kwitega mu no muziki w'u Burundi? Abakunzi bacu bitege kuryoherwa cyane, inje nzanye na bima amatwi y'urugwaruka rushasha yanje. Narakoze indirimbo hariya, nshobora kuyiperforminga kuri uwo munsi Ingozi. Kubijanye n'indirimbo yanje Lala, no mumenyesha makuru twitije akantu kiwe gatwara 3 secondes, ni Krisizi yagakoresheje ariko ntavyo nigeze menya.
mu nyuma rero najya amakuru atangura muri irya ndirimbo yaciye agira copyright arashaka ko ndamuha 1,000 c'amadolari ariko 1,000 c'amadolari ku masegonda 3 ntayo noronka. Hari amakuru avuga yuko ngo yoba yarabarondeye nka nk'uburongozi bwa Birimani ndavuga bamoza nabandi ariko umuntu yaduhuje nibaza yuko ari we yatumye tutagiranira ikiyago neza. Umuntu yaduhuje ni Akesa. Akesa amaze kuduhuza umuji yaranterefonye je nibaza ko ashaka views. Rero nanje ndi umuntu nasanze namwishuye kutari kwiza ariko ico narakimusabiye ko imbabazi kandi nawe yavuga yuko icamubabaje ari ukuntu noba namwishuye kandi sinamwishuye nabi ariko nuko uko namwishuye narakoresheje ijwi ryiwe siko nari kumwishura namwishuye agira ivyo ashaka kubera ko je narinzi ko ari Akesa ariko arondera amavyuzi ariko naramwegereye ndamusaba imbabazi turiko turabivugana nuko twari tugifatiriwe hariya ariko nkora iyo bima amatwi yanje nababwiye nibaza yuko bizogenda neza tugahuza akayisubiza. Dabo mu gisagara cy'Ingozi yabakira akabazo. Ingozi bizoba bimeze neza cyane azobara akaryo keza ko guhimbaza umwaka mushasha n'abakunzi bacu b'Ingozi baze kudushigikira tubafitiye bishasha byinshi hari indirimbo nyinshi dufise twimirije gusohora vuba ndibaza naco bazoga. Patrick open mic afite ikibazo yari myiteguro uzogira niteguro twayikoreye muri Europe tumeze neza. Dabo nk'umwe mu baririmbyi kino gihe dufise Burundi bwishimiye nk'ubaririmbyi bakomeye cyane ndetse tuvuze mu baririmbyi Burundi buhagaze ko na izina Dabo J ritabura n'ikimenyamenya mu mahanga barazi ico Dabo J yabamariye igihugu ciwe ndetse n'ikijwi giwe rimufasha. Uyu munsi mufise muriko muraboneka mu ma deals menshi atandukanye. Dabo J ava muri deal aja mu yindi. Dabo J kuva atangura umuziki ntaregera asubira hasi ahubwo abandanya aje imbere. Uyu munsi uragiye Europe uragarutse. Ndifuza kumenya urugendo Dabo J na Kiriku bakoze muri Europe rugiye guhindura iki cyangwa rugiye gufasha iki umuziki w'u Burundi? Nkuko nabibabwiye twarize ibintu byinshi bitandukanye tuzogerageza gukosora aho peut-être tutari tugeza mu bikorwa byacu nibaza ko ubu tuzanye ingufu zishasha ubu mudufate nk'abaririmbyi bashasha kabisa. Hiyo zabura yabuge nta makolabo mwaronse babandi baririmbyi batandukanye batari banga ni banga nyene batari banga. Reka tubashimira abamenyesha amakuru nibaza ko ari umwanya wo kuja kuruhuka Randri ni umwanya wo kuja kuruhuka nibaza yuko ibintu biza kugenda neza after nibaza kuza kugana. Turabashimiye cyane ko namwaje kudushigikira mwaduteye iteka twe turabishimiye cyane mukomeze mushigikira n'abandi baririmbyi. Benshi reka tubashimire abamenyesha amakuru mwashoye kuza hano Imana ibahezagire. Kundi Bulayi TV mukaba mwabonye ukuntu ibintu byagenze neza cyane twabakiriye twabateye iteka so mugende mushishikare mubakurikirana kuko barakora ibintu bimeze neza cyane tutibagiye yuko babahaye ayandi ma promotion yo gukora ibindi biganiro mu bindi bihugu bavuga yuko iyo umuntu akoze neza baragira iki baramwongera so turabakunda cyane mushishikare mugira iki mugira subscribe share and comment kuri Bulayi TV turabakunda cyane ciao ciao.